ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye mwebwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro vya Radio Peace FM. Uyu ni wa mwanya w'amakuru makuru yaranze inondwi kuri Radio Peace FM. Mushobora no kudukurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. Alexis nimubona ni jewe ngira ndabashikirize ano makuru nayo mu buhinga bw'ivyuma muri kumwe na Emery Nkuru nziza. Muri make amakuru tugira tubashikirize agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Impunzi ziba mu kambi ya Rusenda ntizemerewe kwinjira canke gusohoka iyo kambi inyuma y'isaha 2 z'ijoro bivanye n'umutekano muke mu micungararo y'iyo kambi. Nakanyamuneza keshi mu ikambi y'impunzi ya Nduta impunzi zasubiye kwemererwa kurima ivyo bashatse byose inyuma y'indwi 2 zari zaratswe ubwo burenganzira. Aho nyene mu ikambi y'impunzi ya Nduta harakiriwe impunzi shasha 16 z'abarundi ziva ahanini mu ntara ya Cankuzo. Aya n'ayandi ni mu kanya gatoyi. Radio Peace Ndasubiye kubaramutsa. Impunzi zitatu zarishwe abandi baraburirwa irengero abandi nabo barakubagurwa hakaba n'abandi bapfunzwe atawuzi ico bazira. Iruhande y'ivyo amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme aravugwa mu makambi amwe na cane muri Tanzania no mu gihugu ca Kongo. Mu mashira hamwe aharanira agateka kazina muntu ntaco barabivugako. Radio Peace FM yabateguriye intangamarara kuri ivyo bibazo vyose vyugarije impunzi. Muyisomerwa na Jean Ndikumana. Aya mezi abiraheze yaranzwe n'amabi menshi yakorewe impunzi harabishwe nabi harimo n'uwabanje gufatwa ku nguvu. Kwigenekezwa ya 13 z'ukwezi kw'icenda niho umwana w'umukobwa yarazwe kw'izina rya Greta Shugo ry'Imana yaba mu kambi y'impunzi ya Rusenda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yicwa babanje kumufata ku nguvu. Uyu mwana w'imyaka 15 yarasanzwe yiga mu mwaka w'8 akaba yategerewe mu nzira avuye ku ishure. Fefaje tukishika soko twabaye abambere amboshe dusangana janye yubitsinda nyine impande y'ibarabara kuko asa n'umuntu yaravye ku ishure dusangana yubitsinda izosi ryarira mu mugongo igikwembe kiri mu izosi. Budakeye na kabiri witwa Misi yarishwe atemaguje imipanga mu ikambi y'impunzi ya Nduta ni mu gihugu ca Tanzania. Abamugandaguye bakaba bamusanze mu nzu iwe. Uwo muhisi akaba yaramaze igihe yitabariza ku mutekano wiwe ugeramiwe. Ko hariho n'inkuru yari yatanzwe mu gipolisi yari yagiye kwitabariza avuga ko hari abantu bamurondera ariko ashaka kumugirira nabi, hari abantu ariko bamutera ubwoba biciye ku matelefone. Yaragerageje kushikayo arabwira ibibazo afise ku mutekano kifashe neza. Inyuma y'imisi mike witwa Jean Chongera yaranyurujwe akuye mu nzu iwe ubona ko yarasanzwe yibana muri iyo kambi nyene ya Nduta. Abanye biwe baragerageje gukurikira abagizi ba nabi ariko ntibashoboye kumenya aho Jean Chongera yatwawe. Mbere ngo nta n'icizere cyo gusubira kumubona kiri muzima. Hari umuntu w'umubacera kuvuga umuntu umwe twabuze aho vyaje 25 inzu ya 42 yitwa Chongera John arimo kuvuga ngo yaherutse igihe cy'isaha 6 z'ijoro kino gihe aracarondeza ariko arabonekana. Aho nyene mu kambi y'impunzi abantu 6 baraburi burengero mu gihe bari bagiye gusenya mu ishamba ryegereye iyo kambi ya Nduta. Abandi 2 bari kumwe bakaba barashoboye kwiruka barahunga. Iruhande yabo bishwe hari abavundiye mu mabohero aho imiryango yabo itemerewe kubabona. Aha twovuga nk'uwitwa Celestin Nkuru nziza na Jean Bizimungu mu kambi ya Nduta. Abo bagabo bakaba bakwijindwe 2 bafashwe n'abajeje umutekano baje gufungirwa mu ibohero rikuru ry'Ikigoma aho bita Centro. Ifatwa ryabo rikaba yitiye amakenga ngo kuko babahenze ko bagiye kuba imfashanyo kugira bace bimukira i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ca Tanzania. Saho muri Tanzania gusa ahagateka k'impunzi kahungabanye muri amezi abiraheze no mu gihugu ca Kongo siyororo. Abana bari munsi y'imyaka 18 ngo barafatwa bagafungwa atamategeko akurikijwe. Akaruru ka hafi nako umwana w'imyaka 8 azwi ku izina rya Kadogo Charles yafashwe arafungwa mu ndwi iheze mu kambi ya Rusenda. Ako kana k'imyaka 8 kashizwe mwibuye kuwa kabiri genekezo ya 23 gitugutu bafungurwa kuwa gatatu kamaze amasaha arenga 28 mwibuye kubyagira byo gutemesha intambi. Urusengo rw'abarovyi bwo ku kiyaga Tanganyika aho kari kajanye na bagenzi we koga. Sivyo gufungwa gusa aho nyene muri Kongo ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR riremeza ko hari bamwe mu bakozi b'amashira hamwe akorana HCR muri ico gisata basambanya abagore n'abigeme canke bakabasaba ko baryamana mu gihe bagiye kubitura ku bibazo bitandukanye by'impunzi. Iryo shira hamwe rikaba riheruka gufata ingingo yo gushira udusandugu ahatandukanye mu makambi y'impunzi. Utwo dusandugu akaruta impunzi zoshiramwo abatunga urutoke muri ivyo vyaha bidasanzwe hamwe n'abaki
biturira impunzi ngo kuko ivyo HCR ikorera impunzi ibikora ku buntu. Iyi ni incamake ku bibazo bihanze impunzi kuko atawo bivuga ngo abiheze. Ikibabaje muri ivyo vyose amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'ayaharanira agateka kazira muntu nta na kimwe arabikorako. Nkuko womenga imenyesha makuru bishikiriza ibiba vyashikiye impunzi womenga vyataye umwanya wavyo. Harageze ni habatararenga kwa bishoboye bose buvira hasi rimwe bagaharanira agateka k'impunzi aho ziri hose na cyane cyane gukora ibishoboka byose kugira ngo hamenyekane kandi hashengezwe imbere y'amategeko abica abatoteza n'abahemukira impunzi. Ishiramwe mpuzamakungu HCR naryo risabwa gukurikiranira hafi abo basangiye ibikorwa kugira ntihagira bikika mu kiza ngo basongere isibe mu mpunzi zari zisanzwe zihanzwe n'ibibazo byinshi. Kuri izo ngorane zose zugarije impunzi uwahoze ari umushinga w'amateka Emmanuel Nkengurutse yananonosoye ibijanye n'amategeko yagize ico abivugako. Biratangaje rero kubona yuko mu gihugu ca Tanzania no mu gihugu ca Kongo impunzi z'abarundi zimerewe nabi ariko ugasanga ubutegetsi bw'ivyo bw'ubuyobozi ntacyo bivugako. Ababakorera ivyaha ugasanga ntibahanwa n'ubutungane kw'ivyo. Ico nibaza kuvyerekeye Kongo, ivyerekeye vya Kongo n'ukuri bisanzwe bizi yuko muri ico gihugu n'abakongomani kazi bonyene bamerewe nabi cyane, barafatwa ku nguvu bagahohoterwa kubera hariya nta nzego z'umutekano n'iz'ubutungane ubumenyi ntizikora n'ukuri. Ariko muri Tanzania ikigaragara nuko ivyaha bakorera impunzi z'abarundi ari ivyaha bivuye ku gushaka k'ubuyobozi bwa Tanzania bwo kwirukana izo mpunzi zisubire mu Burundi ku nguvu. Babivuze kuva kera yuko bagomba batwara ku nguvu. Mbere hariho bamwe baca birukana ku nguvu bakabasubiza mu Burundi. Abandi nabo batatwaye hariya bagahava bakabafunga bidakurikije amategeko, abandi bakabura irenganiro cyabo, abandi bakicwa, abandi nabo nyine bagakorerwa ivyamfura mbi, abandi bakaborezwa igufa. Ivyo bintu rero bikorwa n'inzego z'umutekano. Biratangaje ko bumva ko harimo abapolisi n'abantu bitwa nambara abasungusungu n'abantu bacejwe kuraba umutekano w'amakuru. Uyo mushinga amateka Nkengurutse atera akamo igihugu ca Tanzania hamwe na HCR ikorera ngaho muri ico gihugu ngo bikubite agashi bahindure ingendo. Akamo dutera nuko ivyo bihugu vyahava kwikubita agashi bigakurikiza aya masezerano mpuzamakungu vyasinya atagahato, bakubahiriza agateka kazina mpunzi yose harimwo n'abarundi, kuko ngo muri Tanzania biravye hari impunzi nyinshi mugabo impunzi z'abarundi nizo ziriko zirahohoterwa zimererwa nabi gusumba. Tanzania rero yoraba igasubira ikiyambika agashambara hanyuma ikaraba yuko abo bantu bahohotera izina rya mpunzi y'umurundi bohava bagasigaho mbere abagirizwa ivyaha bagacishwa imbere y'ubutungane. Hanyuma kuri HCR mu rwego mpuzamakungu naho ubu ikintu cerekana kigaragaza kikasaba yuko Tanzania yosubira ikubahiriza kandi amasezerano yasinye mu kubahiriza uburenganzira n'agateka k'impunzi cyane cyane z'abarundi nizo zimerewe nabi. Nari nababwiye mu ntango z'aya makuru impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda kuva ubu ntibemerewe gusohoka canke kwinjira mu ikambi inyuma y'isaha 2 z'ijoro, bikaba ngo vyoba vyavuye ku mutekano wo butifashe neza mu micungararo y'iyo kambi. Inkuru ya Arcade Ndikumana hariya mu Rusenda. Iyo nama yatumweko inyuma y'aho igipolisi ca Kongo gikorera mu ikambi kimenyesheje ko hibonekeje isaha 8 z'ijoro abantu bagera ku 10 bitwaje ibigwanisho baciye mu ikambi hagati ya village ya 16 na 13 batera baja mu misozi hanamiye ikambi. Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro hagati y'abitavye iyo nama n'abarongoye ikambi basabwe ko bokorana neza n'abajeje umutekano bakorera imbere no hanze y'ikambi. Umupfasoni Igete yaribukije impunzi ko ikambi itandukanye n'ikibuga c'imyimenyerezo y'igisirikare, yagiriye kagabisha impunzi zikorana n'abo bantu bafise ibigwanisho narya tawuzi kibagenza ko azoca yaku uburenganzira bwo kuba impunzi nk'uko Angola yabikoze ku
b'abakongomani. Muri iyo nama umupfasoni Igeti Bulonza yari kumwe na komanda w'igipolisi ca Kongo muri teritwari ya Fizi hamwe n'ujeje umutekano muri HCR ni kambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Arcade Ndikumana ku bwa Radio Peace FM. Impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Rusenda mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zigiye guhora zironswa amafaranga yo kwisumira ivyo bakeneye mu kibanza c'ifungurwa bahabwa n'ishirahamwe PAMU. Iyo ngingo yafatiwe mu nama iryo shirahamwe ryagirishije impunzi kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 Gitugutu. Iyo ngingo ikaba itakiriwe kumwe muri iyo kambi. Ni inkuru ya Leo Gakunzi. Muri iyo nama ishirahamwe mpuzamakungu PAMU ryahamagariye impunzi guhitamwo uburyo bwoborohera hagati yo guhabwa ikarata yo gutorera ko imfungwa ku kwezi nk'uko vyahora canke guhabwa ikarata yo gutorera ko amafaranga bakayakoresha uko bashatse. Impunzi nyinshi zikaba zashimye ko zohabwa ikarata yo gutorera ko amafaranga. Abashigikiye iyo ngingo bakavuga ko bizotuma bashobora kwisumira ivyo bashaka. Kuri twebwe ko turira mu nkambi twagiye tubona bamishika hanyuma batubaza ukuntu tubayeho mu buryo bwose butandukanye bugize ubuzima bw'umuntu, hanyuma gushikaho bashika kuco cifuzo cyo kuduhindurira kuva ku buryo twara dukoresha kubijanye no gupokera. Twahora dupokera dukoresheje udukarata baduhaye, hanyuma bazana batubaza ikibazo ko twashobora guhindurirwa tugahabwa amafaranga aboneka, amafaranga cash. Hanyuma twebwe ku ruhande rwacu turashigikira cyane yuko twohindurirwa tugahabwa amakashi. Ubu nawe ati igihambaye nukongera ivyo bari basanzwe batanga. Iyo bija hose bahindura bagumiza ijya kujya twara dupokera, igikomeye nuko batwongera kuko bijya baduhereza nivyo kuri kubijanye n'amafaranga abona umuntu ari yungunganya akamenyera ubuzima busanzwe, kubera kuko ni twavutse duhabwa ibifungurwa, kandi guhabwa ibifungurwa by'ukuri birerekana bitugumizamwo caci mu biro cuko turi impunzi. Mugabo iyo duha amafaranga uri yungunganya ukamenya ubundi buryo bwo kubaho udagiuragaburirwa nk'ibitungo. Naho iyo ngingo yanezereye benshi, hariho abataye yakiriye neza. Uyu ni umwe muri bo. Muri makeya jewe novuga yuko bahinduye iyi systeme y'ukuntu bahora badupokeza. Amakenga ni menshi cyane ku bwanje, kubera ko bahinduye bakaduha amahera agaragara mu ntoke. Isoko tuzosumiramwo ntituramenya ingene bizogenda. Tushobora no kugenda gusumira mu masoko kubera impunzi zizo bari nyinshi, ifungurwa bikaba bike. Umudanaza agiye kuvyizana kwiti ciwe atari kumwe vyahora gacaduza ibeyi ukuntu yishakiye. Tigira kabiri ntituramenya neza nuko ayo mahera bazoduhereza ko azobangana no kujya yahora ngana canke bazoyongera, kuko angana nka kujya yahora ngana mbona ari ingorane zikomeye na cyane cyane mu mibano. Abantu benshi bazobipfa hagati y'abagore n'abagabo ku buntu bizobagora kugera ayo mahera aribo bayigerera bonyine mu ntoke zabo. Ikindi mbona nk'amakenga kandi akomeye nuko ayo mahera tumaze kuyaronka azotugora kubera abasuma n'abantu b'imboregwa. Uwezo yatemberana akayajana mu kabare atabanje gusuma ntazoba gisumira umuryango, indurutse ziba nyinshi kubw'inzara n'ibindi bintu by'imikorogano. Abo badashima iyo ngingo bafise ubwoba ko bazoteza umutekano muke kubera imborerwa n'abasuma bashobora kwiba abantu. Tuve mu ikambi ya Rusenda dusubire mu ikambi ya Nduta. Impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nduta barashimira ishirahamwe Redeso kuko ryasubiye kubemerera kurima no kubasubiza ivyo bahora bakoresha. Ivyo bibaye inyuma y'indwi zirenga zibiri iryo shirahamwe ryarabafatiye ingingo yo guhagarika ibikorwa vyo kurima. Ni inkuru ya Chanel Ntiharirizwa. Ni inkuru nziza ku mpunzi z'abarundi zo mu ikambi y'abateshije izabo yo mu gihugu ca Tanzania, kuko kuva ku igenekerezo rya 26 Gitugutu basubiye kuronswa uruhusha rwo gusubira kurima ibitegwa mbumbaribwo. Ivyo bitegwa navyo bikaba ari biza bisahiriza ifungurwa bahabwa na HCR. Nyuma yo gushikiriza akababaro kenshi izo mpunzi zari zifise, ishirahamwe rikingira ibidukikije ryo muri iryo kambi ari naryo ryari ryabagabishije ko atawohirahira ngo asubire kurima, yahavuye rifata ingingo yo gutanga uruhusha rwo gusubira kurima, ariko rigasaba ko abo barimyi bo kubahiriza amabwirizwa y'indimo harimo gutera mu matuta ngo mu ntumbero yo gukinga inkukura. Iyo kuba buguruye abantu barimye batera ibigori aho twanezerewe, none ko turimo turi mwisi baduhaye isuka y'iviraje bikora ubusafi. Umuntu arimo arizagura ku muhana ngo arebe agiye kuri dusogoro ku muhana isuka arayitwara. None azoyiduha duse dukore nyabusafi aho bizogenda gute? Ceko kirasara muri ibyo
asaba bisi ntaduka twaba dukoresha ubusaha tukaroza dukoresha twaba dukora n'ubundi ngo baba bakoze n'ubundi bari babize neza gutemera gutera ibikoro. Nubwo biruko rero izo mpunzi zirasaba ko zosubizwa amasuka bazwe n'iryo shirahamwe ngo kuko ntaco bagiye kurimisha. Mu gihugu cy'u Rwanda ikigo Maison Shalom carahimbaje yubile y'imyaka 25 kimaze gishinzwe hari ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Mufasoni Margarita Barankitse yatanguje ico kigo ati kinezereza cane nuko abana nareze atamacakubiri afatiye ku bwoko bigeze bagira. Inkuru ya Beni Axera Kana. Aho hari mu nkuka y'imisa ya yubile yabereye muri Centre Oasis izwi cyane ku izina rya Maison Shalom iri mu karere ka Kicukiro mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nkuka y'imisa ikaba yaherejwe n'umusaseridoti Symphorien wo mu muryango w'abadominikani. Ivyo birori bikaba byakoranije abanyeshuri bose barihigwa amashuri n'ikigo Maison Shalom, baba biga mu mashuri yo kwimenyereza, abo mu mashuri mato mato, ayisumbuye na kaminuza, abavyeyi b'abana batoyi hamwe n'abasanzwe bakorera muri ico kigo. Padiri Symphorien ati impunzi ziri muri kaminuza y'ubuzima kandi ngo nizige zimenye zizotahe zikora ibiteza imbere igihugu. Aho ni muri university, turi muri university. Niye kamilisha abana kugira ngo nitutahuka n'ubucacu tuzobe dufite ubundi bumenyi natama kumesha niko twese atenda kizi nige n'umuyiga ngaha ni muri university yigere muri university kandi bigisha abandi abanyarwanda barafite batubwire ibyo tubiga ko ari ibyo nabo nyene batwiga ko Maroha Leopold n'umunyeshuri w'impunzi yiga muri kaminuza Ines Ruhengeri we wavuga ko Maison Shalom yamukuye ahaga. Vraiment twari twihebuje umuntu ajyama muri tente hanyuma akavyuka atakindi ata espoir nimwe vraiment nta cizere na kimwe twari dufise. Hama niho mu bihumbi 2016 mu kwezi kwa gatatu twaje tubona badusavye ko twiyandikisha. Ico gihe jewe ubwanje sinibaza ko bizoshoboka, nabona nk'indoto kuko bazi umuntu ataye amashuri yari mu mwaka wa nyuma byari bigoye cyane. Batubwira twiyandikishe kuja kugira formation y'Icyongereza turayigira. Jewe ubwanje muri jewe byari bigoye kwizera kuko icyizere cyari cyatakaye. Hama je nagiye kwemera ko ari byo umunsi turi imodoka tuje kwishura. Margarita Barankitse arongoye urwego nshingwa ntwaro akaba ari nawe yatanguje ikigo Maison Shalom, avuga ko hari ikintu kimunezereza cyane mu bikorwa yakoze muri iyo myaka 25 ico kigo kimaze. Ikintu cyanezereje kurusha ibindi nuko no mu bana boba barabaye ibigaba, nuko no mu bana babaye intore. Sinigeze mbona abana ba Maison Shalom bapfa iby'ubwoko ubuhutu n'ubututsi cyangwa ubuvu. Nukuvuga abana naho bagira ibyo bapfa kuko abavukana baragira ibyo bapfa. Nta nari mu mwana wo muri Maison Shalom yibonamwo ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi. Nibigeze babipfa kandi n'ubu niyo bariko baraganira nabo tutacumvikana bari mu bya guverinoma ntiwumva ubwa mbere bavuga iby'ubuhutu n'abatutsi. Icyo kintu rero urumva ku muntu nari nahagurutse ndera abana kugira ngo ndonke cya gihugu kizoramutswamwo abarundi b'ubwoko bwose. Urumva rero kirampimbara cyane, ndakinezerererwa kandi narashoboye nuvuga ko ari intsinzi y'urukundo. Umufasoni Margarita Barankitse batazira Oma bisigura nyogokuru mu rurimi rwo mu gihugu ca Ireland avuga ko icamubabaje cane ari uko hari abo yafashije basigaye bamwita umwicanyi. Ikintu kimbabaza ni kubona hariho abana ba Maison Shalom, abana banje batashoboye kwanka ngo bavuga ati nzojya bike njyame kare mugabo sishobora gukurikira iyo ntwaro yanyangarije umuvyeyi. Ico kintu nk'umuvyeyi
urumva ndafise agahinda. Yasezeye ijambo ryiwe ashimira umuyobozi wa Maison Shalom Rwanda Richard Nijimbere no mu kumugira samuragwa w'ico kigo ngo kuko yamye akora neza kuva kirerewe muri Maison Shalom. Ibirori vya yubile bikaba vyaherekejwe n'umurisho w'ingoma z'abarundi babi Kigali. Impunzi zirenga 1600 zo mu ikambi ya Rusenda nizo zimaze kuvugwa ku buntu indwara y'amaso yitwa myopi mu rurimi rw'igifaransa kuva uwo mwaka utanguri. Ivyo bikaba byashobotse ku mfashanyo y'ishirahamwe ry'abakenyezi bashira imbere iterambere AFPDE mu ncamake y'igifaransa. Ni inkuru ya Marie Charles Ninenahazo. Ishirahamwe ry'abakenyezi mu iterambere ry'imiryango Association des femmes pour la promotion et le développement endogène AFPDE mu kinyamazuru yaratanguje ku ncuro ya 10 igikuka cyo gupima kuvura no gutanga mirori ku bagwaye amaso bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 31 Gitugutu kugeza ku wa mbere Munyonyo no mwaka ku ivuriro rito ryo mu iyo kambi. Ku bwa muganga Silvano Zagabe ico gikuka cyo gupima kuvura no gutanga mirori ku bagwaye uruhumyi gifise ihangiro ryo kugwanya iyo ndwara mu ikambi ya Rusenda no mu micungararo yayo. Uwo muganga yabwira uruganda rwacu ko abagwayi barenga 1600 bamaze kuvugwa kuva muri nzero kugeza uno munsi mu karere k'ubuvuzi kanundi gaherereye mu ikambi y'impunzi y'abarundi ya Rusenda. Atuka je quoi le Mubaza ko igitigiri cy'abarwayi turonka ukwezi kigera ku 180. Turimo gutanguye gushika no ku kwezi kw'icumi tugeze kubashika ku 1600. Tufite ibibazo byo kuri mu mutwe ariko bararenga ku 1600 bamaze kuvurwa. Au-delà des 1600 qui sont déjà traités. Iyo ndwara irangwa no kugira intege nke mu mubiri, kumeneka umutwe ku mwanya, kuremerwa no kubabara ku mitsi nsoza bwenge yo ku gikanu, irabangamiye abantu benshi mu karere ko hagati no ku nkengera yo hagati y'umubumbe w'isi, Region Equatoriale et Tropicale mu kinofunofu, biturutse ku biranga utwo turere. Ibibombe vyokera byatewe mu bihugu byacu biturutse ku ndwano z'urutavana ko ni kimwe mu vyongera isibe mu kugwiza iyo ndwara. Dusengimana Joseline umwe mu bagwayi twasanze ku ivuriro rito ryo mu ikambi ya Rusenda arorereye muganga, yasabye hamwe AFPDE kubandanya ico gikorwa cyo kugira neza. Naje kwivuza amaso jewe narisanzwe ndagwaye narivuje kera mugari hamaze igihe nivuza nukuri no isaba yuko uyu mugambi bagumije bo bandanya kuko hari abantu benshi dutsinzikaye tugenda n'ubwo bumuga bw'amaso ko bawugumiza ko ukabandanya bavura abantu. Muganga Silvano Zagabe atera kamo wese yumvamwe ibimenyetso by'indwara y'uruhumyi myopi mu kinyamazuru kunyarukira kwa muganga kuko bavugwa ku buntu. Le message est clair quand il y a une constatation. Icyo babwira kiratomoye igihe hari gusuzuma abarwayi mu buryo bw'abinonosoye kandi bakabikorera ku buntu, icyo gihe umuntu ategerezwa kuvyitabira ntakume muhira atashirika arakora abandi bariko baravugwa ku buntu. Mu gihe rero byofatwa n'indwara y'ubuhumyi canke n'iyindi ndwara ikamufata biteza ikibazo mu muryango ukagaruka kwicuza kandi wayikuronka imiti ku buntu canke amarori ku buntu. Tubamenyeshe ko ishirahamwe AFPDE rifatwa mu mugongo mu ico gikorwa n'ishirahamwe ry'abadagi Action Medeor. Marishal Ninahazwe mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda iri mu burengero bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Arakoze Marie Charles Nininahazwe. Impunzi z'abarundi 16 nizo zakiriwe mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania kuri uyu munsi wa mbere. Abenshi muri bo ngo bava mu makomine ya Gisagara na Cendajuru mu ntara ya Cankuzo. Ni inkuru ya Claudette Majambere asanzwe yimenyereza kuri Radio Peace FM. Amakuru dukura muri iyo kambi amenyesha ko izo mpunzi shasha z'abarundi zatanguye kuhashika ku mugoroba wo kuwa mbere, abandi nabo bakaba bahashitse ku munsi wa kabiri. Ayo makuru nyene amenyesha ko bashikiye muri zone ya 12 ngo baciye baja kwiyandikisha ku basungusungu, abo nabo baca babajana kwa makazi aserukira impunzi muri iyo kambi. Aho ngo bahashitse ari 16, benshi muri bo ngo bavuye mu makomine ya Cendajuru na Gisagara zo mu ntara ya Cankuzo. Muri bo ngo harimo umukenyezi yazimiranye n'abana biwe 3 mu gihe bariko barahunga. Ku basanzwe baba muri iyo kambi ya Nduta, ivyo ngo vyerekana ko ico gitigiri c'impunzi shasha gishobora kwiyongera. Abantu bakora mu gisata ca DRC kijejwe kwakira impunzi ngo barabakiriye. Hari n'abavuga ko bamwe muri abo bantu boba barafashwe na polisi ikaja kubafunga, ngo bikaba bigoye kumenya niba bafunzwe koko n'ico baba bafungiwe. Abakenyezi b'impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Rusenda baheruka kuvyarira mu bitaro bararonkejwe imfashanyo igizwe n'ibintu bitandukanye. Imyidogo akaba ari myinshi mu bagore batavyariye kwa muganga. Inkuru ya Henriette Akimana.
abavyeyi bo mw'ikambi ya Murongo bibarukiye ku ivuriro rya Katarukuru nibo baronkejwe iyo mfashanyo n'amashirahamwe ADES na Senere nabo bakaba bari bagabuwemwo imigwi ibiri abafise abana bafise ukwezi kumwe gushika kuri 3 n'abafise abana bafise amezi 4 kuduga bababariye kubw'impamvu babyariye mu nzira iyo niyo mande bari kubaca kugira ntibaronke ibikoresho basaba nabone ko bobaha nabone utwo duke basi no bidakwiye basi umuntu agahombokera kuri uto kubera bose n'abavyeyi basa gusa kugira bigene uko bavyariye mu nzira niko kubera ivuriro ry'abari riri kure basaba ko bodyunguruza ariko naho biruko abavyeyi batashoboye gushika kuri iryo vuriro bakibarukira mu nzira ngo kuko hari urugendo rutari ruto ndetse nabungurujwe na Rusehabaniha baridoga ngo kuko ntibari ku rutonde rw'abaronkejwe iyo mfashanyo baje bampaye igitenge cyonyene nibigeze bampa ikibase cy'umwana kubera abavyeyi twari benshi bavuze ngo batucemwo kabiri uronka ibase nta gitenge aronka charonka ibase yonyene y'umwana bose ko botokwidiza ivyo bintu byacu nkuko bahora babiha abandi abidohe bikwiye natwe abavuga ko batarose bitakwiye kubera ibikoresho bya ibikenya twabamenyesha ko amashirahamwe ADES na Senere bamenyesheje ku mugaragaro ko iyo mfashanyo ari yanyu mitanzwe muri iyo kambi ya Murongwe iri mu gihugu ca Kongo aho nyene mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi impunzi z'abarundi ziba mu turere twa Rurinda Rusenda na Katunguru zarahawe itongo ryo kurimamwo ringana na hegitari 3 iryo tongo rikaba ryatanzwe n'ishirahamwe CVH kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 29 gitugutu abarose iyo mfashanyo barashimira iryo shirahamwe inkuru ya Claudine Ndayishimiye iryo shirahamwe CVH ryahaye umurima ungana na hegitari 3 ku bantu 150 muri abo hakaba harimo impunzi z'abarundi 90 hamwe n'abanyekongo 60 umurima umwe wa hegitari imwe wahawe abantu 50 kugira bateremo imyumbati ya kijambere izohabwa abantu bayikeneye ibyo bazokwimbura bikazofasha bari mu mashirahamwe abaronkeje iyo mirima barashimira iryo shirahamwe bakanasaba ko ryo bandanya ribafata mu mugongo twabyakira neza cyane kuko mu mwaka uhera twari twariyandikishije turi benshi cyane bamwe baragirwa amahirwe bararonka amamunyu waravye ku marisa bacabona bataronse baje baturondera baratubwira ati namwe muragezweho hanyuma tuca turatembera turondera n'abandi twese turamenyana hama duca turagenda baratubwira bati rero tuzobahereza hegitari imwe kugira ngo worore imbuto ibijambere hanyuma twarabasabye umurima hegitari imwe hanyuma mwagiye ku imashini nizoza kubarimira duce turondera ibikoti mutere bya kijambere kugira ngo muze mwifashe mu yindi myaka nimuzobura imbuto bo baduha turi abantu 50 bo mu ikambi havuye abantu 30 hakurya mu babanyi b'abakongomani bakura 200 iryo shirahamwe twararisabye yuko ryoduha abadukurikirana ni ukuvuga ubu turi kumwe n'abagoronome n'abandi ba enjeniyeri turakorana bose n'ubu twari kumwe twari twagiye gutema kuringaniza imashini zizoca dukura n'ibintu ibigazi dutema ibigazi kugira ngo imashini zica ahabona umwe mu batari bafite aho barima arashimira iryo shirahamwe akanasaba imbuto zo gutera anyoheye cyane kubera nta shirahamwe n'imwe narimo kubona narose abantu twingwa hamwe tukarima rero byaranezereye cyane zorima imyumbati bizonzanira kunguka kuko naho nzogenda gusoroma nkamara iminsi ntaza gusuma mu isoko bizongyohera naho nzoba ntarapokera nzoba mu kurya ibyo nasuma ahubwo yo twongereza ingufu zo kuzabara tubwira ati ahubwo mwihute gukora cyane amazoduhe nako gafasanyo k'imbuto ishirahamwe CVH rikaba rizotanga imashini zirima ibikoti by'imyumbati hamwe n'abahinga b'indimo kugira ngo bakurikirane ivyo bikorwa iyo mirima ikaba iri mu turere twa Rurinda Rusenda na Katunguru muri ico gihugu hakaba hari hamaze imisi tumvikana hagati y'impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo mu gihe bamwe bagiriza abandi ko arabasuma mu byo abarundi basaba hakaba harimo imirima ngo kuko yasereye abaho kubaka amazu gusa atamirima bari bafise imyidogo ni myinshi mu ikambi ya Rusenda ku bavyeyi bafise abana barihigwa amafaranga y'ishure na HCR bitewe nuko iryo shirahamwe itarabarihira ibikoresho vy'ishure abo bavyeyi basaba iryo shirahamwe gutanga ibikoresho vyankenegwa ku banyeshuri kandi ku gihe ngo kuko ababo birukanywe ku mashure inkuru ya Aline Nirere abo bavyeyi bavuga ko abana babo baguma birukanwa mu mashure kubera batarangiye amafaranga y'ishure cyo kimwe n'ibindi bikoresho vyankenegwa abana bamaze kubirukana baca bashika ivyangazi muhira ntibabagitumwa ku mpamvu z'uko atari ku mashuri rero twarungitse ngo bige bashafuze ngo kubirukana twebwe abavyeyi ntibiduhimbara kuko umwana burya ngo igiti kigoro kikiri gitoyi amaze kwiga bakamwirukana akazoza tubatse muri uwo mwana imyaka ikira 2 irenga tumaze mu nzira nacu batiga rero turi intumbero yakazuza kabana bacu kuko intumbero yabo nuko bazokwiga bagira nawe ico bigize gute bimare
uruhare mu buzima bamaze kuba ko bariga hito umuvyeyi wacu ase icatumari cyo kutumara ko kubigisha bakiga kugira ejo habo heza hadabe mu ishuri rero ntubona ico bazovamwo atari gucika ibisuma n'ivyangazi n'ivyamayibobo bitazobavugirira ikimazi n'ikazuza ka ico nsaba nuko ase yoshikayo ikamarazo byose kare amafaranga y'ishuri ndetse n'amaniforme n'ivyo by'ibirato aho tubikura turi munzi twese duhanze amaso ase amaboko amaguru ni haseri n'umuvyeyi wacu umuvyeyi wewe asaba ishirahamwe hase gukurikiranira hafi amashirahamwe bakorana nka Action Aid ko ikora ivyo basezeranye bosaba hasi ko yokurikirana abantu babo yashizeho nk'abayibera ijisho muri Kongo ikaraba ko bayikorera ibintu byayo neza nkuko iba yabi ico no kongera ko nuko hasere yohimiriza abantu yashizeho kandi leta ya Kongo n'abayiserukira n'abakozi ba hasere b'abakongomani bakiyumvira ko agateka k'umwana nako gakwiye kugarukirwa bagakora ibikwiye k'uwo mwana abo bavyeyi barasaba bashimitse ishirahamwe hasere kubafasha mu ndero y'abana babo ngo kuko batanguye kwiga imico mibi aho nyene mu ikambi ya Rusenda ishirahamwe ADRA ryaratanze imfashanyo y'inkwi zo gucana ku mpunzi zihaba iyo mfashanyo ikaba yaje inyuma y'amezi atari make batazironswa bigatuma bikora ku nkwi z'abakongomani bita ababembe abo nabo bakaba bataborohereza na gatoyi inkuru ya Frank Espoir Nizeye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 31 gitugutu ishirahamwe ADRA ryaratanze inkwi zo gucana ku muryango y'impunzi iri mu ikambi ya Murongwe aho ni muri leta iharanira demokarasi ya Kongo ico gikorwa kikaba gikozwe inyuma yaho hari haciye amezi arenga 10 izo mpunzi zo muri iryo kambi zitaronswa inkwi zo gucana nk'uko umufasoni abitwiganirira izo mpunzi zirashima iyo mfashanyo naho inkwi zahawe ari ntica nkikize turashimye imfashanyo baduhaye y'inkwi ariko n'inkwi baduhaye kuri iyo mfashanyo baduhaye y'inkwi ni nkeya ntacyo zitumarira ni dukwi dutanu gusa none dukwi dutanu twotekesha ukwezi kose udukwi dutanu umuntu dutekesha amezi 3 ahubwo twosaba yuko muza baduha ku kwezi kugira turonke inkwi zo gutekesha ibyo turonka twama twashwanye n'abakongomani mu mirima yabo ko bumvo yaho ngo tubamarira inkwi niyo mpamvu twosaba yuko muza maturonderera ku kwezi udukwi dukwiye apana tuye dutanu baduha natwe tukaca turaba ingene twiyungunganya nuko murakoze izo mpunzi zo mu iyo kambi ya Murongwe ziragaragaza ko zihura n'ibibazo byinshi biturutse ku nkwi mu gihe aho bazisenya ari mu matongo y'ababembe abo nabo bakaba bataborohereza bagasaba ko ayo mashirahamwe yoza arabaronsa izo nkwi buri kwezi nk'uko tuvyiganirwa n'uyu mushinga ntahe aya matongo y'ababembe sigwaje ababembe ko baratwiruka kubera ingiza aho twazimaze ico twosaba ko cyokorwa nuko boza barazizana buri kwezi kugira ngo ababembe ntibaze baratwiruka ko n'imivano kuko hamaze kuva umurefije azira urukwi nyanda zo bariko ararengana rero bariko barakubitwa kubera amatongo y'ababembe ati jewe sindakwene imitongo yanje jewe nzosenya hehe hirya yetu tukisha tubona nayo twebwe turabarefije turabakimbizi turi munzi turi biki impunzi bavuga ko yacitse amaguru n'amaboko none impunzi niyo kuja gusenya kandi atagira amaboko n'amaguru nibazituza nayo muri iyo site ya Murongwe nyene icyuka kikaba cyari kimaze iminsi atari ciza hagati y'abo bakongomani bitwa ababembe n'impunzi z'abarundi kumvo z'uko zihora zibicira ibiti zikanabononera imirima tukiri mu ikambi y'impunzi ya Rusenda bamwe mu mpunzi z'abarundi ntibagitunzwe n'ivyo bahabwa n'amashirahamwe y'abagira neza gusa basigaye biyungunganya bagashinga amashirahamwe abafasha mu kwiteza imbere akarorero n'abagize umugambi wo korora inkoko inkuru ya Emmanuel Nkunzimana bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Rusenda bariyungunganya mu kurondera ibikorwa bibafasha mu buzima bwa misi yose ivyo navyo bikaba bisahiriza mu kumfashanyo basanzwe bahabwa n'amashirahamwe abafasha akarorero naka kabashinze ishirahamwe ryo korora inkoko bakaba batubwira icatumye bashinga uwo mugambi n'akarusho karimwo icatumye tugira uwo mugambi wo korora inkoko nuko twasanze amagi aha mu kambi ya Rusenda twafungura yava mu gihugu cy'u Rwanda eka mbere no mu Burundi umugambi wo korora inkoko uradufashije kubera iyo umwimbo wagenze neza turashobora kuronka iparete zishika kuri 5 mu ndwi no kuvuga amagi ashika kujana 5 urumva yuko biheza bikadufasha ngaha muri association yacu bikadufasha kurohaga udufaranga two kugura gasabune intambamye ngo ntizibura kuko ivyo bafungurira izo nkoko canke imiti yazo iva atari hafi intambamye ntizibuze muri uwo mugambi wacu kubera ibifungurwa tuzifungurira biva kure no kuvuga yuko biradusaba uburyo bwo kwiyunguruza mu kugira dushike iyo tubikura be n'imiti tuzivuza nayo nyene iradusaba uburyo
buryo turarikira abandi barefugee yuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora bakareka kuguma barindiriye imfashanyo gusa nabo nyene bifashe kubera ubundi bwobwo naho nyene aho bari baje bava bari basanzwe bakora naho bari naho nyene bakore. Iyo kambi ya Rusenda ikaba iherereye hagati na hagati mu ntara ya Kivu y'Epfo, ikaba irimwo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 zahunze igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015. Mu kambi y'impunzi ya Rusenda yo mu gihugu ca Kongo, witwa Habimana Joel arasaba imfashanyo kugira ashobore kwivuza ikivyimba n'igisyo vyamufatiye mu ntantu, akaba atagishobora guhaguruka. Uwo muntu akaba akwije indwi zibiri atamuti n'umwe ahawe ahagwariye mu ivuriro riri muri iyo kambi ya Rusenda. Kurikirana Habimana Joel n'uwo muntu asanzwe afise ubwo bugwayi. Cyatanguriye indemizezi aho ngiye kurimba neza muri Kongo, kuko nagenda nkava no muhira nazanga nakone abantu barabibona, ariko simbaho ndagutera iyi ngwangwa y'ine mvuye ndinazibigisyo nkibyimwe bigisha, ariko gusa abo nganga twahuje icagenda kubikorera icegera ciwe ambwira ngo mbere ntangwara ngwaye nta nakimwe ningende muhira nukuri je ndagwaye kandi ngwangwaye ndazize kuko na ubundi barapinya barabibona umpanzu zibiri nje ya gatatu nta kinini kimwe cyangwa handafata nta nakimwe nta n'urushinge nikarinora baranditse gusitariki nshika barandika ariko bamanuriro nta nakimwe bampaye ndinga barambwiye ko ariko cyo kunyopera bakoregesiyo n'ikibimba birimo aha kugira ikibyimba mu kubavara ikisi bane nifatira yo bari bayimpaye ku radio gusa no kunyene ku bintu nyene byagiye biparanga ko no kuriruka ntaba wihona byose nasaba ko ufise kumbure ububasha kuko icyo amafashije kuri agirente bashiki ko bandabe hano hantu ndi yabona nanje ngiye mve hano hantu nje kuvuga amazina ni Habimana Joel. Inkuru nziza idushikiriye mu kanya gaheze nuko uwitwa Nkuru nziza Celestin na Bizimungu Yohani bo mu ikambi ya Nduta basubijwe mu miryango yabo kuri uyu munsi wa kane, ni mu gihe bari bamaze indwi zibiri banyurujwe n'abajejwe umutekano hakoreshejwe amayeri menshi. Radio Pisafa. Ano makuru reka tuyarangirize kubijanye n'umupira w'amaguru. Mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda, ibitego bibiri kuri kimwe nivyo abakinyi b'umupira w'amaguru b'impunzi z'abarundi bahurikiye mu mugwi New Buja FC batsinze umugwi w'impunzi z'abanyamurenge witwa Nyarugugu kuri uyu wa kane. Ni inkuru ya Yves Irakoze. Umunezero niwo baranga impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda ku kibuga cy'umupira w'amaguru ca New Congo ku muhingamo wa kanigerekerezo rya mbere mu nyonyi 2018. Umugwi New Buja FC ukaba waruhejeje gutsinda urukino rwabo rwa kabiri mu iganwa ry'umupira w'amaguru ryatunganijwe n'uburongozi bw'iyo kambi mu ntumbero yo kwitaho gwaruka no gukomeza ubumwe hagati y'impunzi. Turaryohewe cyane gose, tukwegwa fata mu mugongo kugira bagira ingoga bagira inguvu tuba bambere muri champion. Uwo muguzwi ku izina rya New Buja ni userukira impunzi z'abarundi muri iryo higanwa, nkuko urongoye uwo mugwi yabitwiganiye ngo uwo mugwi washizeho n'ihuriro ry'impunzi z'abarundi b'Inakivale mu ntumbero yo kwitaho gwaruka. Dushimira kwanza bimwe bivuye ku mutima abagize communauté des réfugiés de Burundi ya Nakivale ingene bitanga uko bashoboye mu guterera muri izi nkino zibiri ibyo uburyo bwose bukora barabuterera. Kubw'uyo murongozi wa New Buja FC ngo naho batsinze urwo rukino ngo intambamye ntizibuze nari gihiganwa rizomara amezi abiri, agasaba ko abo bishobora bufata mu mugongo uwo mugwi muri ico gikorwa cyo gushigikira urwaruka rw'abarundi rwahungiye muri iyo kambi. Intambamye ni nyinshi, murabona abantu bari nko mu buhungiro, turabuze ibirato, turabuze ibyambagwa, turabuze ibyo bafungura kugira bashobore gukina neza. Murazi ibifungwa byo mu mpunzi ko atari kirenga. Ubwa kabiri tugasaba n'uwundi wari we wese yobona ko ari byiza kugira ngo tujinye umurundi wese abona ko urwaruka rutegeze gushigikirwa ko tumusaba ko yo nawende yoterera ku muganda we yobakoze. Urwo rukino rwahuje iyo migwi yose rukaba rwasozerewe n'umunezero mwinshi kubegukanya intsinzi, aho urukino rwaheze umugwi New Buja ugizwe n'impunzi z'abarundi utsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe c'umugwi Nyarugugu w'impunzi z'abanyamurenge.
Yves Irakoze inakivare mu ikambi y'impunzi mu gihugu c'Ubuganda ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Urakoze Yves Didier Irakoze. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana muri aya makuru. Aha niho arangiriye. Ndashimiye n'abadufashije kuyatororokanya hamwe n'abari mu buhinga bw'ivyuma bakoze ivyo bashobora byose kugira aya makuru abashikire. Ndabifurije guheraheza neza indwi turiko turasozera naho ubutaha.